Reka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aya ni amakuru tuba tubazaniye, amakuru yibanda mu gisata ca politike ndetse akibanda ku buzima rusange bw'abanyagihugu c'u Burundi ndetse n'amakungu hirya no hino cane mu karere k'ibiyaga binini. Aya ni amakuru rero agezweho, amakuru ari breaking news, amakuru tugarutse kubashikiriza, kubamenyesha amakuru kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hadutse ingwara ikomeye cane iri gutukuza amaso y'abantu, ikarinda ibabuza cyangwa se ibica ikababuza ubuzima. Iyi ngwara rero yatanguye vuba, iyi ngwara ikaba ikomeje guca ibintu. Uwujejwe ubuvuzi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr Oscar Nihabose hari icyo yatangarije abamenyesha makuru hano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabigarukaho turebe iby'iyi ngwara, turebe na Dr Oscar ico yaba yatangaje. Turaza no kubabwira ko kandi intambara ya Kongo iratanguye gukora ibara mu barongoye igisirikare. Ibyo byose turabigarukaho muri aya amakuru. Andi makuru cane akomeye cane turaza kukugezaho nuko byamenyekanye neza cane wihishe inyuma ya biriya byose biri kubera i Burundi. Ubu ngubu byavumbuwe neza. Liyetona Keri Nkurunziza ni umuhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wahoze urongoye iki gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Nkurunziza rero akaba afite umuhungu Liyetona Keri Nkurunziza. Uyu nguyu ngakaba ashaka gutsimbura se ku bubi no kubwiza. Ayo niyo makuru tukuzaniye, ariko mbere yuko tunasoka muri studio turaza kukubwira kubijyanye n'imigwano iherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho turarebayo byinshi bigiye bitandukanye, uko imigwano yiriwe, uko bimeze, ese habaye iki noneho ko tuzi ko M23 yarahiye neza ko izashira igafata umugwa mukuru Goma hano w'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC agatoki ku kandi, Tshisekedi agatoki ku kandi. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ubu nonaha, cyane kumwe mwahejeje gufyonda sabone. Ku batarabikora raba munsi ya video uracubona ijambo sabone, ufyonde ko nyene, uraca ureba hirya uraza kubona akazogera nako nyene ufyonde ko. Tuje turibanira mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko tubagezaho umunsi ku munsi. Ntatebye cyane, reka turebe ibyaya makuru adushikira ubu nonaha. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ubu nonaha nuko byamenyekanye neza cyane ko umuhungu wa Pierre Nkurunziza wahoze uyoboye igihugu cacu c'u Burundi yitabye Imana. Mu muhungu we arashaka kumutsimbura ku butegetsi ku bubi na bwiza biciye mu mahoro cange mu ntambara, dore ko biri kuvugwa ko uyu umuhungu ashigikiwe n'abantu benshi mu butegetsi bivanye nuko ise wiwe yatwaye igihugu cacu c'u Burundi neza cane. Amakuru rero akomeza kudushikira nuko Liyetona Keri Nkurunziza yasisiye kuba ashaka gutsimbura se ku butegetsi. Ubu amakuru akomeye cyane nuko General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi ashigikiye uyu muhungu bikomeye cyane, dore ko uyu muhungu adashigikiwe n'umwe gusa, dore ko biri kuvugwa ko nabo
mu butegetsi bwa Gitega muri ntare ya Rushatsi, dore ko nubwo batabigaragaza ngo bashigikiye uyu muhungu bikomeye cyane. Ku makuru turi kugenda turatohoza biri kuvugwa ko ari kuga arategwa inkunga zikomeye cyane n'abantu bakomeye mu butegetsi hano bw'i Burundi. Duhindure page y'aya makuru. Intambara ya Kongo iratanguye gukora ibara mu barongoye igisirikare. Perezida Ndayishimiye yabogoje umukuru w'iperereza ry'igisoda. Aya makuru mu minsi yashize nibwo humvikanye amakuru ababaje cyane kuri leta ngaha ya Gitega, ku basirikare bakuru bagiye bagwa muri iyi migwano bishwe n'umugwi wa M23, ariko leta y'u Burundi irongowe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye agakomeza kubigira ibanga rikomeye cyane. N'igisirikare caha ngaha mu Burundi nigipfa gushira hanze iby'inkuru zijyanye n'igisirikare. Abasirikare bakomeza kugwa muri iyi migwano iri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mugwi uhanganye cyane, umugwi wa M23 uhanganye cyane n'igisirikare ca leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubwo rero abarundi bakaba bakomeje kugwa muri iyi migwano. Bikaba byamenyekanye neza yuko umugwi wa M23 wivuganye abasirikare b'u Burundi bakuru bagera kuri 3 baguye mu migwano yahujije umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. FARDC yageragezaga kwirukana uyu mugwi wa M23 hano mu mugwa wa Sake, muri santere ya Sake, ariko birangira abahatakarije ubuzima. Ubwo rero umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yahangayitse cyane, ndetse akaba akomeje gutungwa intoki n'abajenerali bagiye batandukanye mu butegetsi bwa Gitega muri ntare ya Rushatsi, bavuga ko ariwe ubitera. Murabizi ko Evariste Ndayishimiye nyiricubahiro perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi aheruka gushikira hano ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Ndadaye avuye mu buseruko hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahejeje kubonana n'umuperezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Bagize ibyo baganira nubwo baheje itangaza amakuru ryigenga hariya aho bahuriye, ariko amakuru arakomeza gutangaza ku biganiro bagiranye abanyacubahiro babiri barongoye ibihugu bibiri, haba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki igihugu cacu c'u Burundi. Ubwo rero Evariste Ndayishimiye ngakaba akomeje gushyira ku cyizere bikomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi, amwemerera ingabo ndetse n'ubundi ibufasha. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abasesengura iby'iyi ntambara bavuga ko General Evariste Ndayishimiye we agamije kwibonera amafaranga, amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abona hano muri iyi mirwano, dore ko ubu ngubu amakuru adushikira nuko Antoine Felix Tshisekedi mu kubona ubushuti bw'uyu umuperezida w'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yace amwongerera amafaranga akomeye cyane, amafaranga menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira akomeze amutere ingabo mu bitugu, amwongerere abasirikare bajya guhangana n'umugwi wa M23. Ariko aba basirikare ntibabibona neza, barabona ko perezida w'igihugu cabo c'u Burundi akomeje kubata mu muriro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko benshi bakomeza kugaragaza ko iyi ntambara iri kubera muri Kongo naho ihuriye n'abasirikare b'i Burundi habe na gatoya. Duhindure ingingo tujye kuri iyi ngingo y'indwara ziri kugenda zikomoka hirya no hino zifata hano mu gihugu cacu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura hano i Gitega. Ujenjwe ubuvuzi hano
bw'amagara y'abantu Dr Oscar Ntihabose. Dr Oscar Ntihabose avuga ko igisata c'amagara y'abantu mu Burundi gihanzwe n'ibibazo vyinshi harimo kene ry'imiti imbere n'abaganga. Ibyo rero byatangajwe na Dr Oscar Ntihabose nyuma yuko mu gihugu ngaha c'u Burundi hakomeje kwaduka ingwara yabaye amayobera iri gufata mu maso y'abantu ikagira amaso umutuku ikaba yanakwica abantu. Ibi rero bikaba bikomeje guhangayikisha ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na Perezida Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Iby'iyi ngwara ikaba ikomeje gukorwaho ubushakashatsi. Iyi ngwara rero biri kuvuga ko yahereye hano mu gisagara ca Bujumbura, iri kwataka cyane hano muri komine zigiye zitandukanye haba Cibitoke. Iyi komine rero Cibitoke, iyi ngwara ikaba ngikomeje kwiyongera hano muri aka gace, ikaba rero ngo mu by'ukuri iri kuba yafata amaso ikayahindura umutuku cyane, amaso akaba umutuku nk'ibishirira, bikarangira iyi ndwara yishe abantu benshi hano mu ntara ya Cibitoke. Ubwo rero nk'amakuru akomeza kutugeraho, ujejwe ubuvuzi mu gisagara ca Bujumbura yakomeje nawe gutabaza inzego za leta z'ubutegetsi bwa Gitega burongowe imbere na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira agire ico avuga vuba na bwangu. Nubwo ujejwe ubuvuzi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Dr Oscar Ntihabose nubwo yavuze ko igihugu c'u Burundi ubu ngubu gikenye cyane, gifite ibibazo mu buvuzi no mu magara y'abantu mbere n'abaganga hano mu gihugu cacu c'u Burundi, Dr Oscar Ntihabose yakomeje kubihamangiriza avuga neza ko igihugu c'u Burundi gifite gape ikomeye cyane yo kuba yakusa cyangwa se yakemura ibi bibazo byugarije amagara y'abantu hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu Dr Oscar Ntihabose gusa yatanze icyizere ku baturage, avuga ko iby'iyo ndwara barakomeza kubikurikirana bagatanga ibisubizo bizima ku banyagihugu mu ntara ya Cibitoke. Mu nyemerera aya makuru tuyahinduriye hano muri Kongo, ubu ngubu muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo naho ibintu ntibyoroshye cyane, dore ko ari umuriro uri kuba wavugwa ahangaha muri ibi bisate ari bibiri vya politike ndetse n'iby'ubukungu, dore ko ari ibibazo bihangayikishije Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iyo Majyaruguru, bitewe n'iyi migwano ihanganishije umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero biri kuvugwa yuko ubukungu bumajije kujya hasi hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe ko abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi bagata ibikorwa byabo by'ubucuruzi ndetse bakanata n'ibikorwa byabo by'ubuhinzi bakoreraga hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Baravuga ko ikiri kubatera guhunga ari ukuba iyi mirwano ikomeje gufata indi ntera, kandi FDLR ndetse na FARDC iyo bari kurashisha indege ntibarobanura, barasa ku baturage. Ibi rero ni abaturage bakomeje kugenda babigaragaza bavuga ko bibabangamiye cyane, icyo bahisemo ari ugukiza amagara yabo bakajya ahari umutekano. Ibi rero bakomeje gutabaza Antoine Felix Tshisekedi ko yagira icyo akora mu guhosha iyi mirwano. Aka gace ko ka Nyanzare kabaye isibaniro ry'imirwano. Nyanzare ubu ngubu iri guhanganiramo umugwa M23 ndetse n'igisirikare ca leta Sadeke, abacancuro groupe ya Wagner hariya mu Burusiya hariya, bose abo bose bari guhangana n'umutwe wa M23 mu mbaraga z'umurengera rero zikomeza kugenda zishyirwamo, bigatuma
abaturage babigenderamo bakabirubiramo ubuzima. Sosiyete sivile ya hano muri Kivu y'Amajyaruguru baratabariza abaturage bakomeza kugwa muri iyi mirwano ndetse n'abayikomerekeramo, basaba ibikoresho cyangwa byakwifashishwa mu buvuzi cyane cyane ku baturage bahuye n'izo ngaruka z'intambara, abandi bagatwikirwa amazu bikozwe n'imitwe nka Wazalendo, FDL ndetse n'indi nka Nyatura ishyigikiye FARDC, dore ko aba baturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bakomeje guhohoterwa kimwe n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Mwakoze rero kubana namwe, Imana ikomeze ibahezagire mu bikorwa byanyu byose bya misi yose. Ciao ciao.